Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Imihari 3 yitwaje ibirwanisho yamaze gutangaza ko yamaze kwihuza kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi mihari harimo uwitwa FRB Abarundi. Iyi mihari iravuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega ndetse ko intwaro ya CNDD FDD ari intwaro y'igikenye. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD burimo guta igihugu cy'u Burundi mu manga. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo burimo gukorana n'intera hamwe za FDLR mu buseruko bwa Kongo. Iyi mihari irimo FRB Abarundi iravuga ko ije gucungura bene gihugu b'u Burundi. Irabahenda rwose Muragabe Barundi kazi. FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose ni inzego z'iperereza z'igihugu cy'u Burundi zamaze kuyishinga. Amatohoza yose twakoze aremeza ko umuhari wa FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose irimo kuvuga ko ije gucungura Abarundi ni imihari yashinzwe n'inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe ndetse n'amatohoza twakoze kuri iyi ngingo aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwashinze iyi mihari yitwaje ibirwanisho irimo kuvuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 umuhari wa FRB Abarundi nibwo wavutse nyuma gato yaho Red Tabara yari irimo kubica bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Murabyibuka ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2019 aribwo bwa mbere umuhari wa FRB Abarundi wigambye ko wagabye ibitero mu gace ka Mabayi muri Cibitoke. Icyo gihe FRB Abarundi yavugaga ko yishe abasirikare barenga 100 b'igihugu cy'u Burundi. Nyamara iki gitero bivugwa ko Red Tabara ariyo yari yakigabye ndetse Red Tabara mu minsi yakurikiyeho yagiye igaba ibindi bitero byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero yo kubona yuko Red Tabara imereye nabi ubutegetsi bwa Gitega, CNDD FDD yashinze umuhari wa FRB Abarundi kugira ngo uzajye ugaba ibitero maze bate mu mvuto abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega babagiriza ko aribo bagabye ibi bitero mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega baratawe mu mvuto, benshi barishwe ndetse abandi baborejwe akagufa. Uyu muhari wa FRB Abarundi uheruka kumvikana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Nyuma yaho ntago twamenye irengero ryawo, waragiye urasinzira. Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga intambara ndetse abategetsi bakomeye bakaba bavuga yuko intambara igiye gutera mu Burundi. Bongeye kubyutsa iyi mihari ya FRB Abarundi ndetse n'iyindi mihari ya baringa bamaze gushinga kugira ngo bayikoreshe mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi. Iyi mihari ya FRB Abarundi ni igikoresho cya CNDD FDD ndetse n'intwaro ya General Evaristo Ndayishimiye. Mu matohoza twakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 twaje kumenya yuko inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi arizo zashinze umuhari wa FRB Abarundi. General Gervas Ndirakobuca ubungubu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 afatikanije n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi nibo bashinze umuhari wa FRB Abarundi. Ubungubu General Gervas Ndirakobuca ni umushikiranganje wa mbere ariko yaragiye akurikirana cyane iby'uyu muhari wa FRB Abarundi.
Amakuru akavuga yuko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe yatanze ibikoresho byose ndetse akanatanga umugambi wo kungene aba barwanyi ba FRB abarundi bakwinyegeza irya nino mu gihugu cy'u Burundi maze bakagenda bagaba udutero hagamijwe guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega babagiriza ko aribo bangije umutekano mu Burundi. Murabyibuka iby'amagrenade yatewe muri za Bujumbura, murabyibuka ibitero byabaye muri za Muramvya ndetse na za Rumonge. Ibi byose byakozwe n'aba agent b'inzego z'iperereza z'u Burundi, byakozwe na FRB abarundi ndetse byatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD batabwa mu mvuto, benshi baricwa. Muri iyi minsi rero ibintu byongeye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'iperereza zirimo gufata abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge zikabata mu mvuto, ndetse bamwe bakaborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23, abandi ngo ni intasi z'igihugu cy'u Rwanda. General Evaristo Ndayishimiye yavuze yuko Uburundi burimo kwitegura intambara ikomeye kandi ko umwanzi w'u Burundi ashobora kugaba ibitero umunota ku wundi ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yizewe rero aravuga yuko inzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi arizo zasohoye amatangazo zivuga yuko imihari ya FRB abarundi ndetse na ziriya baringa zigera kuri 2 ngo bamaze kwihuza kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Barabahenda rwose, ntabwo FRB abarundi ari umuhari urwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. FRB abarundi ndetse na biriya bicupuri bamaze gushinga byose bikorera inzego z'ubutasi bwa CNDD FDD. Amakuru aremeza neza ko General Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi ariwe yashinze iriya migwi ibiri akayihuza na FRB abarundi. General Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi yaragiye avugwa mu mabi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu ni nawe winyegeje inyuma y'iyi mihari bivugwa ko irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni inzego z'iperereza zayishinze. Ubungubu rero mu gihugu cy'u Burundi mugiye gutangira kubona ibitero muri za Bujumbura, mugiye kumva amagrenade barimo kuyatera irya nino mu gihugu. Ibingibi bizatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi batabwa mu mvuto, ndetse amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD buzabigereka ku bwoko bw'abatutsi mu Burundi, ndetse imbonerakure zikazatangira kwivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Mu makuru twatohoje neza twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane. Imbonerakure irya nino mu gihugu zamaze guharura inyubako z'abatutsi. Imbonerakure ku mitumba ndetse no ku bucimbiri zamaze gukora rosansoma y'abatutsi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero birerekana umugambi mubi cyane w'ubutegetsi bwa CNDD FDD wo gukora ubwicanyi bukorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru twamenye nuko General Majoro Ildefonse Habarurema, General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, General Evaristo Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo barimo gutegura imigambi mibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura ubwicanyi bakoresheje imbonerakure ndetse n'izi baringa bise ngo ni imihari irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu ngaha mu Burundi, Muragabe, CNDD FDD irimo gutegura ubwicanyi. Ntibabahende ngo havutse imihari irwanya ubutegetsi. Ntabwo ari imihari irwanya ubutegetsi, ahubwo n'ibikoresho bya CNDD FDD bashaka gukoresha mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo, ndetse no gukora ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati ya M23 n'igisirikare cya FRDC. Uyu munsi ku igenekerezo rya 18 urugamba rurakomeye cyane muri teritwari ya Rubero. Imirwano irimo kubera mu rusisiro rwa Mambasa, ni ku birometero 60 werekeza muri santere ya Rubero.
hakaba mu birometero bigera ku 100 werekeza mu mujyi wa Butembo, umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko urugamba rukomeye. Igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mambasa. Abarwanyi ba M23 barimo kuvuga yuko barimo kwirwanaho ndetse ko barimo gusubiza inyuma ibi bitero bya FRDC hariya muri teritwari ya Rubero mu gace ka Mambasa. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe uko iyi mirwano irimo kugenda. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yamaze kwigarurira umujyi wa Bunia muri Ituri. Ndasubiramwo. Nyuma yaho General Muhozi Kainerugaba atangaje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri, ubungubu abasirikare ba Uganda bamaze gucakira umujyi wa Bunia. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'inzego za Kongo aremeza ko igisirikare cya Uganda aricyo kirimo kugenzura umujyi wa Bunia. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko abarongoye igisirikare muri kariya gace bemereye igisirikare cya Uganda kwinjira muri Bunia kugira ngo bahagarike ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. General Muhozi n'abasore biwe b'igisirikare cya Uganda binjiye mu mujyi wa Bunia nyuma yaho General Muhozi yaramaze iminsi arimo gutanga gasopo ku basirikare barimo kugaragara mu mujyi wa Bunia. Yari yateguje ko abasore biwe bagiye kwinjira mu mujyi wa Bunia bakawucakira. Uko yabivuze rero niko byagenze. Ubungubu umujyi wa Bunia urimo kugenzurwa n'igisirikare cya Uganda. Ni ibintu byateje umujinya irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, aho abakongomani barimo kuvuga ko igisirikare cya Uganda cyaba kigiye kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Uganda barimo no kwerekeza mu mujyi wa Beni. Hari amakuru yizewe avuga yuko itsinda ry'abasirikare ba Uganda bagaragaye barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Beni. Aba basirikare ba Uganda ngo barashaka kuhagenzura ndetse bakanagenzura ikibuga cy'indege cya Bunia. Ese ibingibi bisiguye iki mu mubano wa Kongo na Uganda? Ese ibingibi bisiguye iki ku ntambara zirimo kubera muri Kongo? Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abasirikare ba FRDC bagera ku 600 bafashwe na M23 bakajyanwa mu bigo by'imyitozo bya Rumangabo. Ubungubu nabo bamaze gusubira ku rugamba. M23 yamaze kubohereza ku rubuga rw'imirwano aho barimo gufatanya n'abandi barwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe yatangajwe na M23 aravuga yuko abarwanyi barenga 600 batorotse FRDC, abafatiwe ku rugamba ndetse n'abamanitse amaboko bose bamaze guhabwa inyigisho zikomeye za M23, bagahabwa amasomo akomeye cyane yo kubavanamo ideoloji y'ubwicanyi. Ubungubu bakaba bagiye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Amakuru aravuga yuko amakamyo yatwaye bano basirikare yagaragaye arimo kwerekeza ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Abahoze barwanira FRDC ubungubu bagiye gufatanya na General Makenga. Amakuru aravuga yuko abangaba babaye itsinda rya kabiri nyuma yuko abandi bavuye muri Rucuru nabo bakajya ku rubuga rw'imirwano. M23 irahamagarira abasirikare bose ba FRDC kwiyunga kuri zino nyeshyamba za General Makenga maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi bavuga ko ari ubutegetsi bw'igikenye. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, turabire hamwe icyo M23 igiye gukora mu buseruko bwa Kongo.
Nshuti munywanyi wacu rero, wowe ukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, niba utarakanda subscribe, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Manuka munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone mu rurimi rw'igifaransa. Fyondaho ufyonde no kukandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo turayabashikiriza idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuva mu buseruko bwa Kongo aremeza ko urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya FRDC muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kuva ku rubuga rw'imirwano aremeza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 igisirikare cya FRDC ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mambasa muri teritwari ya Rubero. Aka gace ka Mambasa gaherereye ku birometero 60 werekeza muri santere ya Rubero. Aka gace kandi gaherereye mu birometero bigera ku 100 werekeza mu mujyi wa Butembo. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano rero irimo gusatira umujyi wa Butembo ndetse na santere ya Rubero. Igisirikare cya FRDC nicyo cyatangije imirwano muri Mambasa. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu buseruko bwa Kongo aravuga ko urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana muri kariya gace. Muri iyi mirwano kandi igisirikare cya Kongo cyakoresheje indege z'intambara zirimo za Sukhoi 25 ndetse na za kajugujugu z'intambara. Amakuru yizewe aremeza ko izi ndege zahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Kisangani maze zikajya kurasa hariya mu gace ka Mambasa. Abarwanyi ba M23 biyamirije ibitero bya FRDC bavuga ko barimo kurasa rwagati mu basivile, ndetse M23 iravuga yuko igiye guhagarika ibi bitero igacecekesha ibi bitwaro by'igisirikare cya Kongo birimo kwica abasivile mu gace ka Mambasa. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko igisirikare cya FRDC ngo cyatangije ibitero byo kwihimura kuri M23. Igisirikare cya Kongo ngo cyatangije ibitero bigamije kwisubiza uduce twose M23 irimo kugenzura. Gusa imirwano irakomeye cyane, urwamo rw'amabombe nirwo rurimo kumvikana. Amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha makuru bo muri Kongo aremeza ko iyi mirwano imaze guhitana abasivile bagera kuri 4. Amakuru yandi kandi akavuga ko FRDC yaba irimo gukoresha abana muri iyi ntambara. Amakuru aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gushyira abana imbere ndetse ko abana bari munsi y'imyaka 15 FRDC irimo kubakoresha muri uru rugamba. Hari abana bagaragaye bafite inkoho bigaragara ko bari munsi y'imyaka 15, bakaba nabo bagaragaye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mambasa. Ni ibintu rero ibingibi bifatwa nk'ibyaha by'intambara kuko ari ugukoresha abana mu mirwano kandi bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mambasa aremeza ko imirwano igikomeje. Kugeza ubu turiko turavugana urugamba rurambikanye ndetse birimo kwibonekeza ko FRDC yazanye abasirikare benshi. FRDC yakoze ku bitwaro byayo biremereye. FRDC yakoze ku ndege z'intambara ndetse ngo biraboneka yuko FRDC noneho yaba yatangiye kwinyara mu isunzu ikaba irimo kugaba ibitero bikomeye. Nubwo bimeze bityo ariko M23 nayo irimo kurwana umuhenerezo. M23 imaze gutangaza yuko igiye gukubita FRDC ndetse igacecekesha uru rusaku rw'imbunda zirimo gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo. Mu yandi makuru kandi nk'uko nabibabwiye, ibintu byahinduye isura mu mujyi wa Bunia. Umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri urimo kugenzurwa n'igisirikare cya Uganda. Ni nyuma y'iminsi 3 gusa General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, atangaje ko abasore b'igisirikare cya Uganda bagiye kwigarurira umujyi wa Bunia.
Amakuru yizewe yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi muri Kongo aremeza yuko abasirikare ba Uganda bakandagiye mu mujyi wa Bunia. Umujyi wa Bunia urimo kugenzurwa n'abasirikare ba Uganda. Ibyo General Muhozi yari yatangaje birabaye. Ibingibi rero byatangaje benshi cyane mu babikurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse benshi mu bakongomani batangiye kwitotomba bavuga yuko igisirikare cya Uganda cyaba kirimo kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Mu minsi ishize General Muhozi Kainerugaba abinyujije ku rubuga rwa X yari yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Yari yatanze gasopo ku basirikare bose barimo kugaragara muri Bunia, ababwira yuko igisirikare cya Uganda aricyo kigomba kugenzura uyu mujyi. Mu rwego rwo guhosha uburakari bw'abanyagihugu ndetse no kwerekana yuko atacyabaye, inzego z'igisirikare muri kariya gace zatangaje ko habayeho ubwumvikane hagati ya Uganda ndetse na Kongo kugira ngo abasirikare ba Uganda binjire muri uriya mujyi. Gusa bamwe mu bakongomani barabona ko igisirikare cya Kongo ngo cyaba kirimo kwikura mu kimwaro kubera ko umujyi wa Bunia abagande bamaze kuwucakira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'aho abasirikare ba Uganda bacakiye umujyi wa Bunia, abasirikare ba FRDC basubiye inyuma. Abakongomani rero bakavuga yuko birimo kwibonekeza ko Uganda yaba irimo kwigarurira ubuseruko bwa Kongo. Ibingibi kandi barabishingira ku kuba ikibuga cy'indege cya Bunia kirimo kugenzurwa n'abasirikare ba Uganda. Ikibuga cy'indege cya Beni nacyo abasirikare ba Uganda ngo bagiye kugicakira. UN yamaze guhungisha abakozi bayo muri kariya gace, ndetse amakuru aravuga yuko igisirikare cya Uganda aricyo kigomba kugenzura umujyi wa Beni n'ikibuga cy'indege cya Beni. Ibingibi rero bamwe bakabibona ko Uganda ngo nayo yaba irimo kwikatira ku butaka bwa Kongo, dore ko iki gihugu ngo ari kinini cyane, Tshisekedi kukiyobora byamunaniye. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, abasirikare 6,000 ba FRDC bafashwe n'abarwanyi ba M23 bakajyanwa kwigishwa i Rumangabo. Ubungubu M23 yabohereje ku rugamba. Abarwanyi ba M23 batangaje ko abasirikare 6,000 ba FRDC bafatiwe ku rugamba, abandi bakishikana muri M23 basoje amahugurwa yabo ya gisirikare bagahita boherezwa ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Ibingibi rero birerekana imbaraga nyinshi cyane M23 irimo kugenda yunguka ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare 6,000 baraba FRDC ubungubu bahindutse abasirikare ba M23. Bagaragaye barimo kubyina indirimbo zihayagiza M23. Bagaragaye bari mu makamyo berekeza muri teritwari ya Rubero. Bagaragaye bavuga yuko bagiye kurwanya akarengane muri Kongo, ndetse bagaragaye bavuga ko bashyigikiye komanda wabo General Makenga. Amakuru yizewe atugeraho aravuga ko aba basirikare 6,000 bahawe intwaro zikomeye, ndetse bahawe n'imyenda y'igisirikare cya M23. Hari itandukaniro rikomeye cyane ririmo kugaragara hagati y'uko aba basirikare bari bameze ndetse n'uko barimo kugaragara kuri iyi nshuro. Biragaragara ko bambaye bikwije. Biragaragara yuko aba basirikare none ko bahawe ibikoresho bikomeye, bahawe imyenda ya gisirikare ndetse n'amajire abakingira amasasu. Aba basirikare biragaragara ko bambaye nk'abakomando ba M23, nabo baravuga yuko M23 ari igisirikare gikomeye kurusha FRDC. Hari abandi basirikare kandi bavuye muri teritwari ya Rucuru, nabo bari barafashwe na M23. Ubungubu nabo bamaze kujya ku rubuga rw'imirwano mu bice bitandukanye nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ibintu byahinduye isura ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndasubiramwo. Ibintu byahinduye isura ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
General Evaristo Ndayishimiye amaze gutegeka ko abasirikare barenga 15,000 b'igihugu cy'u Burundi berekeza mu gace ka Uvira guhagarika M23. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri, abasirikare b'u Burundi barenga 15,000 binjiye muri Kivu y'Amajyepfo banyuze ku mupaka wa Gatumba. Amakuru aravuga yuko aba basirikare barongowe na General Posiyeri Hakizimana yari asanzwe arongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo mbere yuko bahunga imirwano bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero General Posiyeri Hakizimana n'abasirikare barenga 15,000 bamaze kwambuka umupaka w'u Burundi banyuze mu gace ka Gatumba. Ubungubu bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Baravuga yuko bagiye kurwanya M23 bakayibuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira wegeranye cyane n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, aba barwanyi bagakomeza bigarurira umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibintu byarakomeye cyane mu ntwaro ya General Evaristo Ndayishimiye kuko arabibona neza ko abantu yise abanzi biwe ubungubu bamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo. Ku munsi w'ejo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi nibwo yategetse abasirikare b'u Burundi kuva ku mupaka wa Kamanyora nyuma yo kubona yuko M23 irimo kubarusha imbaraga, ndetse nyuma yo kubona yuko abasirikare benshi b'u Burundi bagiye bagwa ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Nyuma yuko M23 yigaruriye umupaka wa Kamanyora, General Neva yabonye ko ibintu bikomeye cyane. Yahise afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusaba General Prime Niyongabo kohereza abasirikare 15,000 mu mujyi wa Uvira. Aba basirikare bamaze kugera mu mujyi wa Uvira ndetse bafite intwaro zikomeye. Amasoko yacu aremeza ko aba basirikare batangiye kujabuka berekeza muri Uvira mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18. Amasoko yacu aherereye mu gace ka Gatumba aravuga ko yabonye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi. Bari bafite intwaro zikomeye kandi byagaragaraga yuko bambariye urugamba. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko aba basirikare bahawe misiyo imwe gusa: guhagarika M23 bakayibuza kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse no gukubita M23 bakayivana ku mupaka w'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arabibona neza ko ubutegetsi bwiwe bugeramiwe, ngo ntabwo rwose ari ibintu byiza ku butegetsi bwa CNDD FDD kuba bagiye guturana n'abarwanyi ba M23, kandi General Neva yaratanze abasirikare muri Kongo kugira ngo barwanye M23. Ubu rero General Neva arimo kurwana umuhenerezo agira ngo arebe ko M23 itakwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushinga ibitwaro bikomeye cyane ku misozi ikikije Kamanyora. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi baba bagiye kurasa kuri M23 bakagirasaho bari mu Burundi yo yibereye ku mupaka wa Kamanyora. Ibingibi rero ni ibintu bishobora guteza ibyago bikomeye cyane, ndetse amakuru amwe namwe aravuga ko abajenerali b'igihugu cy'u Burundi batangiye kuburira General Neva ko arimo gukwegera igihugu cy'u Burundi akarambaraye. Kurasa kuri M23 iri muri Kongo akayirasaho ari mu Burundi ngo biraba ari ugutumira bano barwanyi mu ntambara indani mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi babitunze neza ku barwanyi ba M23 muri Kamanyora. Ni nako bimeze ku mupaka wa Uvira. Hari ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi birimo kureba muri Kongo ngo byiteguye kurasa ku barwanyi ba M23. Inzobere mu bya gisirikare ziravuga ko iringiri ari ikosa rikomeye General Neva yabagiye gukora, ngo narasa kuri M23 akayirasaho ari mu Burundi akabarasaho mu gihugu cyabo muri Kongo, nta kabuza ngo araba batumiye kurwanira mu gihugu cy'u Burundi kandi intwaro yiwe ishobora gutembagazwa vuba na bwangu.
Amakuru yizewe atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hari injyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye beruye rwose babwira Generali Neva ko arimo gukora ikosa rikomeye. Kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo ngo ryari ikosa rikomeye. None ko kuba yashaka kurasa kuri M23 akagirasaho ari mu Burundi bo bari mu gihugu cyabo cya Kongo. Iringiri ngo ni ikosa rya gisirikare kandi rishobora gukwegera abarundi akarambaraye. Amakuru atugeraho aravuga yuko Generali Neva ubungubu atarimo kumvikana na Generali Prime Niyongabo. Generali Prime Niyongabo avuga yuko abasirikare b'u Burundi bakwiye gucungera umutekano w'igihugu cyabo bari mu Burundi bagashinguka muri Kongo rwose bakagaruka ngaha mu Burundi. Generali Prime Niyongabo yagiye anabikora kenshi. Ku munsi w'ejo yasabye abasirikare b'u Burundi bari ku mupaka wa Kamanyora gukinjura bakagaruka mu Burundi. Ni ibintu ngo byarakaje Generali Evaristo Ndayishimiye. Amakuru aravuga ko hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya bino bihangange bibiri byo mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu Generali Neva aravuga yuko agomba kurwana umuhenerezo agahagarika M23 ngo nibitaba ibyo intwaro yiwe iratembagazwa kandi ngo M23 yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu kurungika abasirikare muri Kongo benshi mu basirikare bagaragaje ko batabishaka. Generali Neva yabarungitse yo ku nguvu za gisirikare. Amakuru aravuga yuko abasirikare barungitswe mu gace ka Uvira harimo abagerageje gutoroka ariko bagahagarikwa n'inzego z'igisirikare. Kugeza ubu ngubu abasirikare barenga 380 barafunzwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi bagirizwa ko banze gukurikiza amabwiriza ya gisirikare. Ibingibi rero mu gisirikare babyita insubordination, no gusuzugura amabwiriza y'abagukuriye mu gisirikare. Amakuru rero aravuga ko abasirikare benshi bakomeje gutabwa mu mvuto baregwa insubordination, gusuzugura amabwiriza y'abarongoye igisirikare. Abasirikare barimo kwanga kujya kurwana muri Kongo bakavuga yuko badashobora kwita kuri songoye. Mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18 abasirikare 95 batawe mu mvuto kuko bari banze kurira amakamyo ngo bajye kurwana muri Kongo. Abagiyeyo nayo bagiye bavuga yuko ari amaburakindi ngo babuze icyo bakora bemera kujya gupfira muri Kongo nk'uko umwe mu basirikare yabibwiye uwo mu muryango wiwe ku gatelefone. Kugeza ubu turiko turavugana rero abasirikare b'u Burundi 15,000 bari muri Uvira baravuga ko bategereje M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko intare za Sarambwe nazo zirimo gukataza zerekeza mu gace ka Uvira. Amakuru ya nyuma arimo kungeraho aravuga ko bageze mu birometero 10 gusa berekeza mu mujyi wa Uvira. Nta kabuza rero urugamba rugiye kwambikana mu mujyi wa Uvira. Amakuru aremeza yuko abasirikare b'u Burundi bagiye guhangana na M23 mu buryo bukomeye. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi baburiye Perezida General Evaristo Ndayishimiye ko yaba agiye guteza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Abigweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko Generali Neva nahangana na M23 akabarasaho agakoresha intwaro z'u Burundi akabarasaho ari mu Burundi. Nta kabuza izi nyeshyamba za Generali Makenga zizaba zifite uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi maze bagahangana imbona nkubone. Ibingibi rero nibyo birimo gutuma abihweza ivya politike bavuga ko Generali Neva arimo gukwegera abarundi akarambaraye ndetse ko intambara irimo gusatira abene gihugu b'u Burundi. Ni ibintu rero bikomeye cyane ndetse birimo kwiyamirizwa na bamwe mu basirikare, ariko biragaragara ko Generali Neva we yamaramaje. Aravuga ko agomba kurwanya M23 akayivana ku mupaka wa Uvira ndetse n'agace ka Kamanyora. Generali Evaristo Ndayishimiye yabwiye abasirikare biwe ko umwanzi yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Generali Neva ngo ahangayikishijwe no kuba inzira zose zinjira muri Kongo abarwanyi ba M23 bagiye kuzifunga.
M23 yamaze gufunga inzira ya Kamanyora. Ni inzira abasirikare bakoreshaga berekeza muri Kongo. M23 kandi igiye no gufunga inzira yo muri Uvira ku buryo abasirikare b'u Burundi batazongera kunyura mu Gatumba berekeza muri Kongo. Ibingibi rero ngo ni igihombo gikomeye cyane kuri General Evariste Ndayishimiye, abona yuko M23 irimo kumwubikira imbehe. Amakuru aravuga yuko General Neva yiteguye gukora ibishoboka byose, ariko M23 ntiyegukane intsinzi muri Uvira. Abasirikare 15,000 baryamiye amajanja. Aba basirikare barongowe na General Posiyeri Hakizimana. General Posiyeri Hakizimana muramuzi, twamuganiriye go mu makuru yacu yatambutse. Uyu nguyu n'ubundi niwe yararongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Bukavu, General Posiyeri Hakizimana yahise yisubirira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero General Neva yongeye kumwohereza mu gace ka Uvira kugira ngo ajye kurwanya M23. Ibintu rero birakomeye cyane. M23 yabakubitiye mu mujyi wa Bukavu, ubu noneho bagiye kuyitegerereza mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga yuko urugamba rugiye gukomera. Hagiye kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare b'u Burundi batangiye gushinga ibitwaro byabo, ngo baryamiye amajanja nta kabuza, biteguye kurwana umuhenerezo. General Neva yababwiye ko ari ugupfa no gukira, ngo bagomba kwegukana intsinzi. Ibyo kongera kwirukanka bahungira mu Burundi ntabwo bishoboka. Utari bupfe agomba kwegukana intsinzi mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba M23 baraje bigaruriye umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ni nako byagenze kandi abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba FRDC ndetse n'abazarendo bamaze kwirukanka barahunga. Amakuru twamaze kumenya aremeza ko General Guido Shimirayi warurongoye abamayimayi bari bacunze umupaka wa Kamanyora, we rwose yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari kumwe n'abasirikare b'u Burundi bavuga ko barimo gutegura ibitero bikomeye byo kwirukana M23 mu gace ka Kamanyora ndetse no mu bice bya Warungu. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi, bafashe teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Kamanyora. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane yerekeza mu gace ka Uvira, aho abasirikare ba FRDC ndetse n'abarundi bahungiye bavuye mu gace ka Kamanyora, ndetse abandi bakaba bari bavuye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 barimo kugaragara ku muhanda Kamanyora berekeza muri Uvira. Ibintu bishobora gutuma abasirikare benshi b'u Burundi bongera kujabuka bagasubira iwabo. Amakuru aravuga yuko FRDC yo irimo kumanuka yerekeza mu ntara ya Tanganyika, aho barimo kwerekeza mu mujyi wa Karemi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Abarundi bari bahari bari bamaze kwirukanka bahungira mu Burundi. Mu makuru twabagejejeho twababwiye yuko umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ariwe wategetse abarundi kuva muri kariya gace ka Kamanyora kugira ngo M23 itabafata ari benshi, abandi bagapfira ku rugamba. Amakuru rero aravuga ko ibintu bishobora kuba bibi cyane nyuma y'aho M23 yigaruriye agace ka Kamanyora, ikaba yageze neza mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko u Burundi buhangayitse kubera ko M23 yamaze kugera ku mupaka w'u Burundi, kandi ubutegetsi bwa Gitega bukavuga ko zino nyeshyamba zifite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Hari amakuru rero avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye gukorana na FRDC maze bakagaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, FRDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi barashaka kugaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisoda cy'u Burundi aremeza ko ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Kongo byamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Hari indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo ziri i Bujumbura. Hari ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo biri i Bujumbura. Hari abasirikare benshi ba FRDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari i Bujumbura, ndetse amakuru akavuga ko n'abasirikare b'u Burundi nabo baryamiye amajanja rwose ngo baba bagiye gutangiza ibitero mu gace ka Kamanyora, noneho bagakubita M23 bayiturutse mu mugongo. Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushinga ibitwaro biremereye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse hari ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye gutangira kurasa kuri zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko intambara aribwo igiye gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo. Igisirikare cy'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba FRDC ngo barimo gupanga ibitero karahabutaka byo kwibasira M23 baturutse mu gace ka Kamanyora. Indege z'intambara za Afurika y'Epfo ndetse n'indege za FRDC zose ziri Bujumbura ngo zigiye gutangira kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze kumvikana ko bagiye gutangiza ibitero bigamije gukubita M23 baturutse mu Burundi. Ni ibintu rero bizagora cyane abarwanyi ba M23, ndetse amakuru akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwasabye uyu mugambi kugira ngo bikize M23 bayivane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko buhangayikishijwe no kuba M23 irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo M23 ishobora gukorana na Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. General Neva rero arakora ibishoboka byose ngo arwanye M23 mu gihe yamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane rero mu buseruko bwa Kongo. Igihugu cy'u Burundi, Afurika y'Epfo ndetse na FRDC bakoze ku bitwaro byabo ndetse n'abasirikare benshi bari Bujumbura ngo bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 maze bayambure ibice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bayambure n'umujyi wa Bukavu bakomeze bayirukankana no mu mujyi wa Goma. Uyu ni wo mugambi wa FRDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero Abarundi ndetse na Kongo barimo gupanga kugaba ibitero kuri M23, ndabamenyesha ko izi nyeshyamba zo zirimo gukataza zerekeza muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bagaragaye n'imiduga yabo barimo kwerekeza muri Uvira. Amakuru aravuga yuko uyu mujyi wa Uvira nawo rwose bashobora kuwufata nta mirwano ibayeho. Abasirikare b'u Burundi bashobora kwambuka bakisubirira mu gace ka Gatumba, ndetse abasirikare ba FRDC bo barimo guhunga berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi batangiye guhunga ndetse ko FRDC yo yamaze gushira mu mujyi wa Uvira. Ni ikimenyetso cyo gutsindwa ku ruhande rwa FRDC n'abafatanyabikorwa bayo. Reka tuve mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma abarwanyi ba M23 bamaze gufungura ingendo zose zo mu kiyaga cya Kivu. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 ubwato bwinshi butwaye abagenzi bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu burimo kuva ku nkombe z'umujyi wa Goma bwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Ni nyuma y'itangazo rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yavuze yuko afunguye ingendo zose mu kiyaga cya Kivu.
Ingendo rero zatangiye gukorwa ndetse ibyishimo ni byose, ubuhahirane bugiye kwiyongera hagati ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 kandi bamaze gushyiraho inzego z'igipolisi mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma harimo kugaragara abapolisi ba M23 bambaye imyenda y'ubururu bwijimye cyane. Iyi myenda y'ubururu bwijimye cyane niyo irimo kwambarwa n'abapolisi ba M23 nk'uko mushobora kubibona kuri aya masanamu. Abapolisi barimo gukwiragira irya nino mu mujyi wa Goma bacungereye umutekano w'abanyagihugu ndetse n'ibintu byabo. Ni iyindi ntambwe ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bamaze gutera mu guturisha ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu mujyi wa Goma.